Mama na mahoro. Na mahoro. Fatiya microphone neza kugira ngo tuyage. Yego. Turamutse turi ngaha twaje kubatemberera dushaka mubwire nk'abariko badukurikirana mbega haturi he. Turi Mugateri. Mugateri. Mugateri hasanzwe hakukira muri Gasenyi. Ruhagarika. Muri Ruhagarika. Ni Ruhagarika. Okay, amazina yanyu mutwa gute? Jewe izina ryanje nitwa Ciza Esperance. Twaramutse tuza kubatemberera ku mvo z'uko musanzwe mufise umwana agendana ubumuga. Mbe umwana yitwa gute? Umwana wanje yitwa Igiraneza Kheria. Umwana Igiraneza Kheria ya ubumuga bwaje gute bwamufashe gute? Majambo make. Uyu mwana ubumuga kugira ngo bumufate naramubyaye. Majije kumubyara. Ndamubyara bishatse kugorana kubera ugucoka. Namubyaye ndi mu Cibitoke. Ndamubyara isaha 8. Ndamubyaye isaha 8 z'izuba. Yagiye guhembuka isaha 1 y'ijoro. Bavuga ati umwana yarushe kandi umwana yavukanye ubucoke bwinshi, arafise n'ubukangwe. Tariko ibyo ngo nibisanzwe tuzobubura. Tukubwira tuzobubura nukuzoraba uri nyina w'umwana ntucoke usohoka ibitaro. Ndamara 7 ndamara 2 gushika ku 3. Hageze ku ngigira 3 imaze guca ku munsi umwe ndavuga ati umwana igikonjo cyabyimbye amaboko kubera ciye aguma ku maserumu niko kuko kuboko kububamfu yani ntigutora n'ikintu na kimwe oya naco gukora kubera zanshinge nyinshi bagiye baramutera mbona umwana kabisa kwagiye kuregera kubera inshinge ndemera kumucomoka ndavuga ati umwana ngomba ndamutahane ariko naho umutahanye umwana mutahanya tarakira tuyimwe naho ndamutahanye mbonye kwinshinge zo kwica umwana umubiri wose kandi koko nigera yicara ngo arambye neza nk'abandi kubera ya miti bambwiye ko yabaye myinshi. Bimaze kugera uko nama ndataha mu rugomba kujya 5. Rero umwana ndagumiza ngaho umwana harageraho mvuga ati ntangure kuza ndamwicarika ko je naciye nsimbuka nigira mu rumonge ye kumwicarika ntabwo yicara agorora amaguru yicara azinza amaguru inyuma. Ndategera ko umwana wanje iyo kwicara agorora ndabura nubundi hageze ko ngarukino ndaje kubigira dogiteri. Uwo mwana gerageza uzo umujane ikiremba aho bagorora abazungu gusa. Waramujanye none? Namujane ubwo nari ndabufisha. Habuze uburyo. Nabuze amafaranga n'ukuri ntayo nari mfite naragaragara kandi ntayo ndabona Imana impano ukuri. Yego. Je ngani yemere ngo ndamaze kuronka n'ibihumbi 100. Oya ntayo naronse. Kutatereje mu babanyi canke inshuti. Abarundi twarahindutse mutwa. Yego. Yo abantu biragorana. Umwe wese aragufasha amarira mugabo natena zifisha ziryamako ariko ntaguha. Ndabwo atabarundi utaramenya abarundi Imana. Yo bagwamwe. Imaze kumera uko rero umwana acagumuko bagwa ati umwana afise ubukangwe. Kandi urabona ko abana impande y'amazi yarakanzwe kandi yanabubukanye. Yego. Igeze yiniyi nukuri umwana yaciye agumuka umwe nkabona umwana agufashwe gutya agahaguruka ikaca byanka ko anyoroka neza mu kibuno barangwa ati umwana umujenye kirema mu bazungu umwana wawe azogororoka tego rondera uburyo baca nageze kwiruka ndaronka 80 gushika kwijana barangwa ati 100 ugenda kwitike none uzoca utungwa n'iki umwana utwakeneye muzotugura iki mbona byose ni 0 nukuri nca ndagumaho ndavuga ati Imana niyabona ko bibereye sinzobubura uw'Imana yagendeye hanze Imana yahezagiye shura kubimfashamwo kaco usanga ndamujanye kirembo umwana wanje ndamukuyeyo amaze gutamuka canke bakaraba ahani bo mutwara ari mu ishuri ari hanze mugabo nkabwa ati mwana wanje abaye huko yakurikiranwe n'umuntu runaka naje ntegeza guzo canke ndabagendera ndabakurikirana bikwiye kuri Igiraneza wanje ungirira igitangaza. Umwana ari gacambwira ngo mama ngo rika byose Imana irabibona ati kandi Imana ngo ifise inzira igihumbi cyane gose ati umwana guma ndemesha ngo mama ngo je ngo narose mbona ariko ndatambuka niruka nejo bundi hari umuntu aje kumbwira mama Noera kujya usenga bandanye usenga ngo twabonye
Kheria banga hano mu Gasenyi Kheria ati nimufashe amasengesho kugira mumanterereza amasengesho ngo igikuru tukubwiye kiba harabi Imana yahezagiye ati bariho warukwiye kugendegwa Kheria wawe agatambuka ntabwo yigera ngo aje mu mihana atembera abandi arava no kwirembo no ku kibuga aragenda wenyene agenda yavura impuza ndagura zigahera nkabati Imana ndaherewe Yesu no kuvuga no mwabona ubuzima bushanzwe Kheria arakecakene ibindi bintu mba impuzu habiki mbe nta hantu urigera udodora bashaka kugufasha basi baguhe n'agakinga nyimba batararonka uburyo bwo kuja iyo kwa muganga nta handi hantu uradodo bashobati bagufasha n'agakinga basi kugira ngo bimworohe ingene nawe arashika hashaka yegome narakibwiye segiteri agiye babikora n'abasegiteri urya ntuzeye bukeye arazana namufotora arafotora twicaranye arasubira haraza n'umumama tubana mu Mugateri umuremesha kiyago umukuru wabaca intahe kumugina mukanuzeye nyina wa Claude mukuru w'umugambwe bose baraje ndabibabwira ngo bagiye kubikurikirana umwaka uraheze nta kiravamo be nkiyagwayeho nta na mitiweri ufise yaraheze yo nari mfishe ego wiwe ego nje nayiguriye no wayiguze nta rupapuro ryo Rwantaho nikora basuraronda kugira ngo urupapuro aho ndarufishe Rwantaho nikora ntirukwije misanteri ntararusinya Polonia ntararusinya nundi mutware uyimusumba maze kugenda agashika kane ntamuronka atari kumana we ntuwo ntabara je urupapuro ruzofingwe koko ruraho none mama twayaze watubwiye byinshi yego nukuri vuga ijambo rimwe wifuza iki twebwe urabona turiko turagufata ama image ntaco twaje tukuzani ariko twaza no kugira ngo iryo jwi ryawe turigeze kure nyimba by'ukuri Imana izozunguruka ikakurungikira umuntu dushaka tubwire aho uba n'ingene uwo muntu ashaka kubona ibintu ingene yokuronka utubwiye n'ico wipfuza usabye nk'akajambo worangirizako jewe ico nipfuza nyamukuru je ndipfuza ko Kheria wanje nukuri noro nk'umufasha canka kansutena kugira ndamujane mu igororero bamugorore egome mbone ko ari ciyongeye kuko namukuye hano nunguruje ico kintu no gishima Imana cyane ntaho ntoshinga intaye icya kabiri irijwi murigeze kure muri bugo kunyene ndiko ndakibabwiye cyane gose kuko ntaco nishoboje nukuri ndagaragara ndi bide kugira ndonke nisabune cyo bundi sinzi umuntu yambwiye ati urazoza utora isabune ziwe zo kumumesa ati narabonye urarushe cyane Ibujumbura mu ruzi burahaze ndibaza niyo nagiye kuzitora zari isabune z'ibihumbi 10 ziga zatana zaco z'igihumbi no basigaranye nk'isabune imwe kuva mbayo nari nagerageje cyane gose kuko umwanya ziracapfa umwanya ziracapfa none nkoriki n'umwana maze urabona arakuze biraboneka mfite 14 urumva hageze hagenda mu migenzo birancumuza ndacumura afise gutesa ziwe nkaca niruka nkaramwene ngura kamwe tubiri rero ndinda kuja he gucitasha hake nibirayo nkasandwi mbwa nkabona ko nshuye nkabona ubwo buryo ko bwizene bubonetse ndamugura udupantaro udukora tujipo tureture udukanzu ubu rero amaze imisi mbera nkanika mama ngo twimirije imisi mikuru nanjye ati turimirije imisi mikuru nibaza rero ngo niko ndamucanga nibaza ngo ngo noweli turi hafi ni tuzobanza ngo bonane nayo ngizoza ngo ariko nawe akeneye duhuze dushasha nk'abandi bana yambwiye kwizoza mardi none we wabisomye he ngo je simfise ubwenge mbwira kubona mbwira ko bona ninzoza mardi n'umwana nk'uyu mugabo aturabona ko nateye umusoma nukuri tuzojya tubige mu bugwaneza none gacha dukora iki ngo none ga mama ngo misi yose tuzoguma tuga ivyatsi kuri bonane
nabo bakeneye kuryoherwa nk'abandi mama akajambo reka mubwira abantu mbo wakavuze uvuze ko yuko ushaka umuntu yo gufasha kugeza umwana ikiremba ugashaba nk'umuntu yoba karumviriza mba atogufasha gushika ikiremba nyimba umuntu yoza ari agakinga kabonetse bakampe nyimba wo gufashisha impunzu aziguhe nyimba wo vuga ati je ndarashonse n'agashashi ka Kotex kuri ako umwana amaze kwisununura agufashe mba wo sabuni ayiguhe mama turagushimiye gose kwa wemeye kutwakira ngaha mu rugo tubwire neza na neza ngaha umuntu agutwara canke ingene nk'umuntu yoba areka arumviza ikikaniro yo kuronka gute ashatse kukwironderera ko twe tugiye kugeza ijwi ryawe kure ariko dushaka ko uko umuntu ashaka kwirondera wenyene segitere wo ngaha yitwa gute nkuru y'umutumba yitwa gute amazina yawe nayo uwo mwana nayo mushinga nayo wawe segiteri yitwa Leonard ego nije imbere atwara muri Gateri ego hanyuma nkuru y'umutumba wagutwa mbere nkuru mucani nyecumi yitwa gute yitwa Ibrahimu ni wagutwara amazina yawe usoka twibutsa Ciza Esperance umutambukanyo wawe yitwa Sindayigaya Elia